ndi inkingi y'imbona kazoza, ubumwe ubumenyi n'impano vyanje ni ngabire ku Burundi. Mbo reka simire nka kakajwi mbanze ndabiyereke, ndabona bose bagize amakenga. Aya reka ndabaramutse mwebwe mwese mu byagenga hamwe abantu mwe ngira ndabanobese kuri 2060 ukuntu izoba imeze kabisa. Burya mwabantu mwe ishitse kumbono kazoza urayinjoyinkira, nico gituma ngira ndabanobese kabisa kugira mubone ivyo muri ko murahabira mwabantu mwe. Ariko ndifashisha urukino rw'umupira w'amaguru nk'ubu nyeri cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye tugeze muri 2060. Reka dufate 2060 tuyizane ngaha muri uno mwanya, ariko ibihe byonyine nivyo bihinduka, abantu baguma ari twebwe kabisa. Nk'ubu yifashe agaca tumako abapresida barongoye ibihugu vya Afrika ati nimuze mufashe ino guhimbaza uno muzi mukuru w'imbona kazoza, hanyuma nabo bakamwitaba bavyize ko bagaca biyumvira ati reka dutumire abapresida bo mu bihugu vya Aziya mwabantu me, bagaca bavuga ati reka dutunganye urukino rw'umupira w'amaguru mu kwigina ino mbono kazoza. Ariko mwabantu imbere yuko ndabanobeza nagira mbanze babwire nk'aba bantu babiri yaba bari ngaha impanuro bari kuduha. Twagiye n'uwa mbere, ewe Bikira Mariya mawe naripfuje guhunga buno Burundi ntuze weya ngo ngende muri Dubai Tanzania n'ahandi, ariko ntuze weya maze kumva ivyo diaspora ndundi ivuga iri kumwe na General Major Evariste Ndayishimiye mukaba ivyo kuja hanze ndahevye. Erega ntuze weya dufise mu mitwe tubishize hamwe, erega Burundi ntuze weya bwoba bubaye deni yo muri Afrika Bikira Mariya bawe. Aya twagiye n'uwa kabiri mwabantu mwe, ibintu bitorosha, ibintu bikomeye cyane. Nago barababwire ikintu kijanye n'imbona kazoza nta kizuko. Ntuvyire basha uraje twaraciye mu ngora y'icane, ariko igora rikomeye cyane ubu dufise ubusuba uburebwe nakabara wa mabari biturire kugira dushika ku mbona kazoza tuza kwirinda ivyo, tukwirinda abasesahuriyoze babashaka kuduta burabara yihonya bwoko. Ikiri gikomeye cyane dutegereza gushira mu bwenge, turakereye cyane cyane guhindura ingendo n'inyifato twishibikije ububwe ubumenyi n'impano. Ntibushyire basha utuviriza ibishauri yake wishambye mimi. Aya duhita twinjirira mu rukino mwabantu mwe. Ego urukino rwamaze gutangura, turagenda tubabwira abagiye batangura mu kibuga ni kuri Stade Intwari hano i Bujumbura, umenga ni Santiago Bernabeu wa mwabantu mwe. Reka ndababwire ugiye kuba asifura uno mukino akaba ari Papa Leo wa 14 nawe nyene twamuzanye hano i Bujumbura. Abagiye usifuzi bo ku Rwanda akaba ari Donald Trump ari kumwe mwabantu mwe na Emmanuel Macron. Erega mwabantu urukino rwatanguye, reka turabe Patrice Talon, reka turabe subiza inyuma hariya kwa Ibrahim Traoré, reka turabe zungurutsa abantu mwabantu mwe. Ndabira kwa Evariste Ndayishimiye, ariko umupira ukaba ugiye mu minwe y'umunyezamu Benjamin Netanyahu. Reka turabe hariya ni Xi Jinping, reka turabe Kim Jong-un, reka turabe kwa Vladimir Putin rasa ngo bisera, ariko Museveni afashe umupira neza cyane kabisa, ubona yuko babyiteguriye uno mukino. Bana batama bano buwawa bariko barawukina neza cyane kabisa. Reka turabe Ibrahim Traoré, reka turabe Mamadou Doumbouya gonga visuri nande, reka turabe Mohamed ariko asubiza inyuma hariya, reka turabe kwa Alassane Ouattara nawe yagarutse, reka turabe gonga vizuri kwa Evariste Ndayishimiye. Urakoze cyane, urakoze asozereye kuri ico gitsindo.